Sangwa ikaze inshuti namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance turi ku munsi wa gatatu igenekezo rya 8 mu Kakaro mwaka 2020 zimwe mu ngingo nkuru zigizano makuru. Kuri uno wa gatatu niho hitezwe inyishu z'ibipimo vya coronavirus vyakozwe ku munsi w'ejo mu isekeza ryo gupima mu kivunga ryatangujwe ku munsi wa mbere muri meri ya Bujumbura. Jean Bosco Ngabirano niwe wanyuma mu isekeza bise ikiguzi c'urupfu kuba tavuga rumwe na leta mishirahamwe IDHB yasohoye kuri uno wa gatatu bijanye n'urupfu guwo yahoze ari umunywanyi w'umugambwe CNL mu ntara ya Gitega. Inyuma yaho mukuru w'igihugu c'Uburundi amagariye impunzi gutahuka mu gihugu umuvugizi w'ugwaruka rw'umugambwe MSD avuga ko atawanka igihugu ciwe ngo abarundi ntibazorinda guhamagarirwa gutahuka. Leta y'Uburundi nyabuna yarikwiye kubanza gukemura ibibazo vyatumye bahunga. Idonido yano makuru ni mukanyisase. Ano makuru tuyahere mu bijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Inyishu z'ibipimo vyakozwe kuri wa kabiri mwisekeza ryo gupima mu kivunga coronavirus vyagomba gusohoka kuri uno wa gatatu. Iryo sekeza ryatangurijwe muri meri ya Bujumbura kuri uyu wa mbere rikaba rizotandukira ibindi bice vy'igihugu mu ndwiza. Ku bipimo 670 vyafashwe ku munsi wa mbere 28 nivyo vyatowemo umugera wa COVID-19 ariko rero ivyo leta iriko irakora biracari kuri nk'ukwezi kubisabwa kugira ico kiza gihashwe mu makungu. Naho havugwa cyane umukuru w'igihugu ca Brazil Jair Bolsonaro basanze agwaye COVID-19. Leta zunze ubumwe za Amerika nazo zemeje icese ko zigiye gukura karenge mu shamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS. Rekino nkuru Frank Kaze aice ganino. Abarundi batari bake bariruhukije igihe bumviye ko leta igiye guhagurukira ikiza ca COVID-19 kuko inyuma y'amezi ubutegetsi buhakana ko ico kiza kigeramiye igihugu c'u Burundi. Ubu n'umukuru w'igihugu avuga ko coronavirusi ari we mwasi wa mbere w'igihugu. Bakaba berekanye ishaka ryo kukigwanya mu gutanguza isekeza ryo gupima abantu ikivunga mu gihugu. Ariko rero iryo shaka n'amajambo ntibihumuriza bikwiye kubera hari bitari bike bitarashigwa mu ngiro. Umushikiranganje w'amagara y'abantu yavuze ko agakinga munwa gategerezwa kwambagwa n'abafise ibimenyetso vy'uwo mugera n'abagendera mu mabisi gusa. Bikaba rero bitaraba ngombwa umwanya wose na hose nk'uko bimeze mu bindi bihugu. Amakoraniro n'ibindi bikorwa bihuza abantu benshi bikaba bibandanya ukuri kwamye hadasabwe kutegerana. Ariko rero Burundi buhejeje kwitandukanya n'ibindi bihugu bimwe bimwe bikiri inyuma muri urwo rugamba. Aho ni nka Brazil aho uyirongoye Jair Bolsonaro atahengeshanya gushinyaguriza amakungu ko coronavirusi ari mbi yatowe ko agwaye COVID-19. Brazil kikaba ari igihugu kigira kabiri ku isi gisinzikajwe n'ico kiza. Abantu barenga 66,000 bakaba bamaze kwitaba Imana. Igihugu kiza kwisonga ni Leta zunze ubumwe za Amerika aho COVID-19 imaze guhitana abantu barenga 131. Ico gihugu kikaba catoye igitigiri kitari bwaboneke c'abafashwe mu masaha atarenga 28 c'abantu barenga 60,000. Leta zunze ubumwe za Amerika nyene zikaba ziyonkoye kushirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS kuva itariki 6 mu Kakaro. Urongoye Amerika Donald Trump avuga ko iryo shirahamwe ryitwaye nabi mu gihe ca coronavirusi kandi ryashigikiye Ubushinwa kuri ico kibazo ca coronavirusi. Muri Afrika naho igihugu ca Afrika y'Epfo nico kigeramiwe kurusha ibindi. Abantu barenga 67,000 baragwaye, 1,930 bakaba bamaze gupfa. Ivyo biharuro bikaba birenga ibice 25% ivy'umugabane wose wa Afrika. Ishirahamwe mpuzamakungu OMS rivuga ko ico kiza kikibangamiye isi kandi ko ibiharuro biguma vyiyongera. Abashakashatsi barenga 200 bakaba baheruka kwerekana ko uwo mugera ushobora kwandukira abantu uciye mu Arakoze Frank Kaze. Ukwiyamamaza ku bakenguzamateka ngo kwatanguye kwigenekezo rya 27 ruheshi kukazorangira kwigenekezo ya 17 mu Kakaro. Bikaba vyamenyeshejwe na P.Cl Kazihise umukuru w'igihugu jejwe gutunganya amatora. Hakaba hari kuri uyu wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru. P.Cl Kazihise avuga ko amatora nyezina nayo azoba kwigenekezo rya 20 mu Kakaro. Ubu rero twovuga ivyerekeye itora ry'abakenguzamateka. Ubu tugeze mu gihe cyo kwiyamamaza. Bariko bariyamamaza kuva kwigenekerezo rya 27 ruheshi bakazoshikana ku itariki ya 17
uku kwezi kwa mukakaro. Abariko bariyamamaza araba bakurikira hariho abo mu mugambwe CNDD-FDD 36 no kuvuga babiri ku ntara mugabo umwe wese arafise abasubirizi batatu. Hanyuma akaba abo mu mugambwe CNL ni 36 nyene no kuvuga babiri ku ntara nabo nyene umwe wese akaba afise abasubirizi batatu. Mu mugambwe y'Iprona hari 16 bariko bariyamamaza mu ntara 8 nabo nyene umwe wese akaba afise abasubirizi batatu. Mu mugambwe ya PDR hari abiyamamaza babiri mu ntara ya Bujumbura Meri kandi umwe wese akagira abasubirizi batatu. Hakaba n'umugambwe Sangwe PADER uri kuriyamamaza mu ntara ya Karusi ni babiri nyene bafise abasubirizi batatu. Hariho n'uwigenga umwe mu ntara ya Bururi. Haya mabutimbega ni bande bazotora ngwico ni kukimenya naco nyene mu gutora abakenguzamateka abarundi dutuma abo twatoye mu nama z'amakomine. Abo rero abaje n'amakomine nibo bazotora. Itora rero kazoba ku itariki ya 20 mu kakaro rikabera ku ntara ku migwa y'intara zose. Ibizova mu itora ry'abakenguzamateka nuko mu ntara yose hazotorwamo abantu babiri bavuye kuri izo ntore z'imigambwe cyangwa se bavuye kuri uyo yigenga biva ku matora ngena azogenda mugabo ku ntara n'abantu babiri. Hanyuma mugabo inama nkenguzamateka ikazojamwo abo batowe mugabo murazi yuko hariho n'abandi batatu bavuye mu bwoko bw'abatwa nabo nyene bazokongerako mu kuja mu nama nkenguzamateka. Leta y'Uburundi yari ikwiye kwihutira kuri ideni rifitiye umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko kugira ntitakaze uburusho yahora ikura muri uwo muryango. Bikavugwa na Emmanuel Nkengurtse yahoze ari umukenguzamateka ahavuga ko bibaye ngombwa Burundi bushobora no gufata ingurane. Ikenewe gukora nuko leta yorondera amafaranga izo ikayatanga kuko ntibivuga ko yifashe numva hari kigoye kirimo. Hamwe ivyo ifise ikibazo ingorane nkuko bishikira ibindi bihugu byose byo kwisi iragurana ikatanga ikikora umwenda kugira ngo igumane ivyo vyiza ikura muri ako karere. Ngombwa rero yuko leta ikubita gashiga amafaranga ikayatanga cyangwa ikumvikana n'iryo shirahamwe ingena boza barayatanga gushika baruhe bayahetse. Ivyo byose birumvikana iciza hari umutima wo kubikora ukabikora neza n'umutima woroshe utagumije birakunda. Emmanuel Nkengurtse yaganire na mugenzanje Deninda ikengurukiye ishiramwe iriharanira agateka kazina muntu mu Burundi DHB ryasohoye kuri uno wa gatatu ibijanye n'urupfu rwa Jean Bosco Ngabirano ari nawe wanyuma mwisekeza bise ikiguzi c'urupfu ku batavuga rumwe na leta. Jean Bosco Ngabirano umunywanyi w'umugambwe CNL mu ntara ya Gitega kwigenekezo rya 2029 ntwarano no mwaka inyuma y'impari zadutse hagati ya Ngabirano n'imbonera kure mu bunyero barimwo mustaneri wa commune Ryansoro yaciye asabizo mbonera kure ku mugandagura ikiziga ciwe kikaba catowe bukeye gushika uno munsi abamugandaguye nta numwe arafatwa ngo abazwe ivy'ugo rupfu. Karine Tertsakian n'umushakashatsi muri iryo shiramwe IDHP. Le 29 mars 2020, Jean Bosco était dans un bar et quelques kwigenekerezo rya 2019 ntwarano mwaka wa 2020 Jean Bosco yari mu nywero aho bari kumwe n'izindi mbonera kure bakaba hari ivyo batumvikanye ko mu biganiro bagiranye. Mustaneri wa commune Ryansoro ashitse muri ubwo bunywero yaciye ahamagara Jean Bosco naho nyene ntibumvikana. Uwo mustaneri yaciye ahitegeka umupolisi amugenderanira kurasa Jean Bosco ariko ntiyamurasa. Niko guca rero asaba imbonera kure zaraho kumufata bongere bamwice. Abaraho barabonye imbonera kure zamwirutseko. Bukeye ikiziga ciwe catowe gifise ibikomere kuva mu maso. Gushika uno munsi rero nta muntu numwe mu bakoze ubwo bwicanyi arahagarikwa. Amakuru dufise nuko abajejwe ubutungane n'igipolisi atagushaka bashizemo mu gusohora imitahe y'abakekwa ku mugandagura kuko bari bakingiwe. Urupfu rwa Jean Bosco ntirusanzwe kuko ruvugwamwo umutegetsi nka mustaneri. Ibica vyerekana kudahana birangwa mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi
cyo kimwe no mu bari mu ntwaro bavugwa mu mabi bakorera abo batavuga rumwe muri politiki. Les autorités gouvernementales qui seraient impliquées dans des attaques contre leurs opposants politiques. Karina Tertsakian umushakashatsi mwishirahamwe IDHB imbere y'uko umukuru w'igihugu ahamagarira abarundi gutahuka mu Burundi yarakwiye gukemura ikibazo catumye bahunga kuko umuntu aravye leta Evariste Ndayishimiye yashizeho abarundi ntibiteze kuronka amahoro vyashikijwe na Diomede Kabura umuvugizi w'ugwaruka rw'umugambwe MSD ahavuga ko abarundi bidakwiye ko barinda kubahamagara kugira bataye mu gihugu ahubwo ko aribo bonyene bazokwijana babonye ko ivyo bahunze bitorewe inyishu kuko nawanka igihugu ciwe. Umugambwe MST nk'ugwaruka turavye ijambo umukuru w'igihugu Evariste yashikirije abarundi n'amakungu asaba impunzi n'abarundi bari hanze gutahuka twebwe tubona ko bidakwiye kuko guhamagarira abarundi gutaha icatumye bahunga igihugu kitaratora inyishu ntibihagije ahubwo yarakwiye kubanza kwicara agatora inyishu y'ikibazo catumye abarundi bahunga igihugu cabo iguca amavukiro hanyuma bonyene ntibinakwiye ko abahamagara bonyene babonye bikunda ko basubira mu gihugu ivyatumye bahunga vyarahagaze bonyene bosubira mu kuko nta waha igihugu ciwe gusa bidashobotse ko uhaba urahunga mu gihe ubonye ubuzima bwawe butamerewe neza. Leta Evariste yashizeho ni kakagwi nyene yasubijeho ni kakagwi ahubwo yagahaye inguvu gusumba kuko uravye bunyoni yarongewe igiti ndakugareka nawe nyene yongewe igiti bisobanura ko ivyo bakoze ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza kwabaye nko kubashimira kugira ahubwo bakore ibisumba. Uravye rero ukaraba amabi ndakugarika yakoze abantu bishwe kubwiwe uravye bunyoni ivyo yakoze ukuntu yanyonyeje itunga ry'igihugu ivyo yakoze ari umushikiranganje w'igipolisi urabona yuko ahubwo baje gukora ibisumba nta cizere na kimwe ko Uburundi bugiye kuronka amahoro ahubwo abanyagihugu bagiye gutotezwa bagiye kuba mu bihe bitoroshe gusumba uko bari babayeho. Diomede Kabura mu rukwirikirane rw'ibikorwa bitandukanye byo kwiyungunganya impunzi z'abarundi zahungiye imama mu gihugu cy'u Rwanda zikora tumaze iminsi tubashikiriza uno munsi tubabwira umworozi w'inka uko ubwo bworozi bwifashe n'intambamyi agira mu kororera mu buhungiro. Thierry Bigirindavyi arabidushikirako. Ntimirangiza Deo n'umworozi w'inka yororera mu buhungiro urwuri rwiwe ruri munsi y'uruzitiro rw'ikambi y'impunzi y'imama mu ntara y'ubuseruko y'u Rwanda. Imbere y'uko ahunga mu mwaka wa 2015 yari asanzwe yororera ku nkengere y'ikiyaga Tanganyika muri zone Kanyosha muri komine ya Muha. Ashitse mu buhungiro avuga ko icatumye yifuza kubandanya ubworozi bw'inka kwari kugira ibibondo vyiwe bisubire kubona icera mu cansi. Twahunganya amata izo twari dufise amadushitse hano dushaka kunywa amata tuca turarondera inka turakotesha no ngaha hose aha naho nakotesheje kugira ngo ndaziragira. Natanguriye ku nka ku zitanu naziguze ngo naziguze neza ndazorore kuko shitse abana bansabye amata cangira ico kibazo cyo kuzirondera. Kororera mu buhungiro ntibiba vyoroshe intambamyi ziba ari nyinshi nkuko Ntimirangiza Deo avyigana. Intambamyi tugira dufise tere ntoya urabona ahantu kuno hangana ni hegitari 2 ndahakota umwaka muci rero turatembereza zikarisha mu mvura zirisha hangaha canke naho duca twangaje abakozi zikaguma hajya ahantu ubona haruguru iyo imvura yo barimye ntizisohoka hajya ahantu zihasohoka ari uko je gutembera ahantu gusa zikongera zigasubirayo abari abakozi bazahirira. Naho uwo mworozi yaragifise bimugoye imbere y'uko ikiza ca coronavirus gitera inka ziwe zarashobora kwirihira amahera koteshwa aho zirisha zikisumira zigahemba abakozi eka mbere na nyenezo akabukura mu cibo. Ariko kuva ikiza c'umugera wa corona giteye uwo mworozi w'inka ntagira isoko ry'amata bigatuma akorera guhomba. Ikibazo dufise aha amata ntakigira yaje kubera iki kibazo ca covid. Umva amata rero ubu nayo kunywa gusa tugaca tugira ikibazo cyaho dukura ivyo tuzigaburira. Kari twarayagurisha mu nkambi
abantu ngaha mu nkambi barasohoka bakaja kurondera inyuma y'inkambi bakazana amafaranga canke bakazana ibintu badandaza, ariko ubu naho baje barugaranye. Rero mu gihe hadasohotse ntacaronka, abantu barashonje cyane. Rero nta muntu yoje kurara atariye hama ngoje kunywa amata. Agize amahirwe akaronka ico gihumbi akigura ivyararariye ntaje kunywa amata. Twe turakama hama abayadandaza afise amapatisserie bakaza bakaturangura. Rero kuko batagira abakiriye ntibaza kuturangura kuko ntibagira iyo bayajana nabo. Ntimirangeza deho ikimurarisha inguno munsi nuko yoronka aho yororera inka ziwe akava mu bukote kugira nashobore mbere no kwagura uguri gwiwe maze n'umwimbo w'amata wiyongere. Kubera yuko sinzi igihe nzotahira kandi niwo mwuga wanje, nifuza ko nk'uwomfasha nuwo ndosa tere nkorerako. Bibaye ngombwa nkaronka ingene nongereza izo nka zikasumba uko zingana. Nima mfise 10 sinifuza kuguma ku 10, ndifuza gushika ku 15. Nima nkama maritiro 30 ndifuza maritiro 50, ariko ivyo byose biterwa na tere mfise. Oroke tere nayo mfise ryo gushika ubu naka kantu ubona uko kangana. Uwo mworozi akaba ageze ku nka zirenga 10 aho yororera hasanzwe n'izindi mpunzi z'abarundi ziyungunganya mu bworozi bw'ibitungwa bito bito. Ubwo bworozi bwose bukaba busahiriza mu kubaho kwa misi yose aho mu ikambi y'impunzi. Arakoze Thierry bigira indavyi mu gusozera no makuru iminsi 261 irarumanye bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza ku munsi wa gatanu igenekezo rya gatanu ruheshi sentare isubira mu imanza ya ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto kwa 30 umwaka baciriwe umunyororo w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ingana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza Christine Kamikazi Agnes Ndirubusa Terence Mpozenzi na Ejidarimana bafashwe kwa 22 gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Aha ni naho makuru twabateguriye agarukiye tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye naho ubutaha.